Ernest Manirumva yagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa munani rishira uwa cenda ndamukiza umwaka wa 2009. Ikiziga ciwe cuzuye amaraso catowe mu rugo iwe muri quartier Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura. Ariko amatohoza yakozwe kuri urwo rupfu yerekanye ko Manirumva aticiwe aho kumuhaniwe. Ernest Manirumva yakuwe iwe mw'ijoro ryo kuwa munani ndamukiza babanje kumusaka. Bamujanye aho yakorera kuri Olicom, mu nyuma bamujana ahakorera umugwi warujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu, ari naho yabarijwe kuvya amatohoza yariko arakora, arasinzikarizwa ubuzima hanyuma aricwa. Ikiziga ciwe gica gikurwa kuri ivyo biro mu muduga w'iperereza wo mu bwoko bwa IAS kija gutabwa mu rugo iwe, ari naho catowe mu gatondo ko kuwa cenda ndamukiza. Urupfu rwa Manirumva rwategetswe n'ibihangange mu butegetsi bw'igihugu kubera amatohoza yariko arakora. Iryo joro ivyo bihangange nivyo vyari bimufise. Amatohoza Radio RPA yakoze n'ayakozwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ahuriza ku mazina amwe: David Nikiza, Joseph Mathias Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu, Komiseri Desire Uwamahoro, umuhisi General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza, na General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'uno munsi wa leta y'u Burundi. N'igipolisi c'abanyamerika gikora amatohoza FBI cifashishijwe mu matohoza kuri urwo rupfu cavuze ko urupfu rwa Manirumva ari ubwicanyi bwakozwe na leta. Igipolisi canasavye ko hafatwa amakanda yabo twadondaguye kugira barabe ko adahuye nayo cafashe ku bikoresho bamwicishije, kuko casanze adahuye n'amakanda y'abafashwe bagirizwa urwo rupfu. Ivyo vyasabwe na FBI bikaba ariko bitigeze bihabwa agaciro. Urubanza rwari muri sentare narwo nyene nta ntambwe rurasubira gutera kuva mu mwaka wa 2013. Ishirahamwe Olicom Ernest Manirumva yakorera yarunguruje muri sentare ntahinyuzwa urubanza rwaciwe na sentare isubiramwo imanza muri uwo mwaka nyene wa 2013. Wahawe amasango atari make ruguma rusubizwa inyuma. Isango rya nyuma ryabaye iryo mu kwezi kw'icenda 2014. Kuva ico gihe ntirurasubizwa ku rutonde rw'imanza ziburanishwa. Olicom ikaba yahavuye imenyeshwa ko dosiye ya Manirumva yazimiye aho muri sentare ntahinyuzwa bayibuze. Ernest Manirumva yazize amatohoza yariko arakora ku madosiye y'inyuruzwa ry'uburyo bwa leta ryakorwa n'abategetsi bakomakomeye b'igihugu. Muri ayo madosiye yamutwaye agatwe harimo dosiye y'ibigwanisho vyatumweko ariko ntivyashika mu Burundi. Ibigwanisho Manirumva yari yavumbuye ko vyajanywe mu gihugu ca Kongo bihabwa interahamwe zigwanya ubutegetsi bwa Kigali.